Niki kibuza kugira ngo ushobore gutobora nyene wowe ugere ku rwego rukaze? Nashukuru Mwenyezi Mungu. Kuba takuzi witwa gute? Sibite. Hagivuze Sibite ubishatse kuvuga? Ikino kumarira mu rukundo rwanje nawe kombe natacyushaka kumbwira ngo nguhe nyumva mukunzi erega ibintu vy'ubu biragoye kuko ibintu vy'ubu biragoye nta nukuntu waronka uko bifata umuntu arashobora kukubera akamaro mu buzima ntubimenye ukaza kubimenya ari uko mutakiri kumwe canke inzira mwari kumwe mwayitara. Okay, 1 2 what's up wakunze AMANOTA TV uranyita AMANOTA promoter maître de cérémonie behende kamera zabone byo mudashobora kubona ibyo mudashobora kubona niki ni cameraman gufite umusore afite izina yubakiye T-Just cameraman no musino yagarutse kuri kamera kuri ndi kumwe n'undi mutipe wanazuraramuka kugira ngo kamera tuyibone neza cyane muramubona bamwita Sibite ndibaza umusore mubona ku ma YouTube ashininga ahantu heshe giye atandukanye afise indirimbo nyinshi yagiye akora ahantu yagiye atandukanye ariko no munsi nje kuvuga ku ndirimbo shasha yeruka gusohora nicyo gituma bite reka ndamuzane muri AMANOTA TV uri kuradukurikirana warakoze cyane ujya munsi ugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube nawe utarabikora turaza kunezerwa no babikora boss VIP Safi kwese umeze neza nashukuru Mwenyezi Mungu. Kuba takuzi witwa gute? Sibite. Hagivuze Sibite ubishatse kuvuga? Bashatse kuvuga ikintu gifite inguvu n'umuvuduko muremure. Bisigura wewe ubwawe ufise inguvu kagira no muvuduko. Yes. Yasanzwe nihagarara komeye. So ndakubeza ikibazo nk'umuntu ahubwiye ati ideclive, umuntu ahubwiye ati ideclive no kuvuga ati woshira kwideclive gute ukideclive ashaka ati jewe Sibite ndumuhungu mvukana ibintu nk'ivyo. Okay. Keshi namvuga ati gutoka Ngozi mpaka Bujumbura. No mwijya ndirimbo ntihenzo mengirimwo. Je sanzwe ndumunyengozi. Usanzwe uri umusore novuga ko afise indirimbo shasha reka gusohoka muri no misi ariko abantu benshi ntibaramenya amakuru menshi kuri wewe no musi ndashaka reba ze kumenya Sibite n'umuntu kiturekana na telefone maze tumanuka kuri kamera tuvuga tuti ndashaka umenye Sibite n'umuntu ki Sibite n'umuntu ki abwete mu muziki Sibite twamuvuga gute muvuga yuko ari umuntu ameze neza kandi afise inguvu nyinshi cyane atari uko abanyene yifasha ata muntu biri kumwe mufasha nkagirana inguvu zose afise ndi jenyene. Yego tukiri kuri cyo nyene cyuko wifasha imbere yuko tubandanye n'ikindi kintu bwira bari ko badukurikirana bagira ico bakoze abakunzi ba AMANOTA TV mbere na mbere baze kubanza bakore subscribe kugira ngo ibintu bize biragenda neza akantu kariko kose musize ko kaze karabashikira umwanya wari wo wose bamanzi bakora iki subscribe. Yes bakore so nagomba rero imbere ikore tubandanya kandi avuze ngo nta muntu ufise ngo muri kumwe novuga mu manager bwira rero ko badukurikirana bagira ico bakoze novuga ku bintu bijanye no ku managinga ibintu nk'ivyo kugira ngo utange n'akanomero ne hagira umuntu agira ica shaka gushikiriza azozera kuronderako aho ni sawa umuntu yoba ashatse kugira icyo akoze kuri Sibite arakantu yonterera shobora kundondera agaca kuri email yanje ya Sibite ndayishimiye cyane agaca kuri FB Instagram Twitter cyane kuri WhatsApp washaka gutanga ka WhatsApp kawe rero WhatsApp yanje ni 60 500 283. Yes murumva abantu mukeneye gufasha ino mpano tubimanuka kandi n'indirimbo yawe nshasha indirimbo yawe nshasha bayita Nikino kumarira kapera twamanutse rimwe kabiri gatatu twagiye Nikino kumarira mu rukundo rwanje nawe kombe natacyushaka kumbwira ngo nguhe nyumva mukunzi erega ibintu vy'ubu biragoye kuko ibintu vy'ubu biragoye nta nukuntu waronka uko bifata umuntu arashobora kukubera akamaro mu buzima ntubimenye ukaza kubimenya ari uko mutakiri kumwe canke inzira mwari kumwe mwayitanye. Yes nuko yumva indirimbo muri make naho ntokubaza tubutumwe shaka gutanga Jubganje nk'umunyarusaku ndasubiramo nk'umunyarusaku ndumva ubutumwe ushaka gutanga cyane mu bintu bajanye n'ibintu by'inkundo za kino gihe rero ariko kubera je navyumvise ndumunyarusako buryare hari umuntu azadukurikirana atamva ubutumwe washatse gutanga gutanga ubutumwe nyabaki muri iyo ndirimbo nashatse gutanga ubutumwe ku bantu bose abarabahungu canke abakobwa hari umuntu mushobora kugendana canke w'inshuti ariko ukaba umufitiye kubwoba ugahiga ukuntu uwo mwaka nk'ikintu canke ukamusaba bikaga ariko mugema mukundana muhebanye ugasanga ari ikintu wari ku mwaka ariko ubu kitagishobotse cyane ari umuntu musanzwe muzinanye ugasanga warahomvye igihe watinya uri kuribuka ko utari gutinya ari uko mutakiri kumwe nicyo cyo nashatse kuvuga kandi birahari mu iyi minsi cyane Sibite ufise indirimbo zingahe ufise indirimbo zigera kuri 5 indirimbo ya mbere watanguye gusohora bayita
nimba mbere atangusura yitwa igihe kiragiye hari ryari hari 2017 nari mu Rumonge ndumva kanya gasa nakahaciye ukora umuziki ariko ntituriko turabona neza kwa kuntu twategetse gukubona nyene nk'umustar nawe utangure gukora ku kanoti ku muziki uyu muziki rimwe kanoti utangure nawe kuzura gakorerako niki kibuza kugira ngo ushore gutobora nyene wowe ugere ku rwego rukaze mbo ikintu kibuze nakubwiye kubera mba ndiko ndifasha kandi mbafise n'ibindi bintu mba ndiko ndakora birasaba yuko noronka nk'umuntu yofasha niho noronka kanoti kubera mbafise ibindi bintu nkora kuko sinokora umuziki gusa ejo naho vyoca bigenda gute canke ubugari bwa sasta no buryo negereza gucanganya niko bimeze nimba nkoze umuziki no musi cambanza nkarindira nkakora indi business akurundi muziki hanyuma aho ni ku ruhande rwawe aparere y'abantu bose bakiriko baragwaruka kiriko ruraduga mu muziki niki yihe ngorane mukunda guhura muri rusangi mwese kugira ngo abantu bari kwadukurikirana bafise ico bakora abazogira ico bakoze mbo kumuntu abari karatangura mu bintu vya muzika ingorane ahura nayo nukubera icyambere ntabazwe yego mbo kuba tabazwi cya kabiri abayifasha umva biba bigoye cyane kwifasha abana n'umwana umwana afise umuntu umuvyi aguma mukurikirana byango yije kamba yije no gutambuka birumvikana umva biba bigoye cyane no kuvuga abantu bari kwadukikana rero bagire kuza baritaho music ya Burundi na cyane zino mpano ziriko ziragenda ziduga muri ino misi urashobora kugiho kandi utumira bari ko baradukurikirana kugira ngo bagire subscribe kuri channel yawe ya YouTube kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane neza cyane bakunzi ba AMANOTA TV murashobora gukora subscribe kwanza ndavyibuke kandi kuri channel ya AMANOTA TV no kuri Facebook irahari muce mukurukira no kuri C-Byte ndayishimiye mukore subscribe cyane abumva igifrasa mukore sabone kama yego barabita ndavyumva cyane ni C-Byte imbere yuko turangiza kuko abantu burya abantu mu kijamuka burya kenshi umuziki uburi muri mwebwe kubera imiziki y'abantu bamaze kugira kwegera haruguru ni ya miziki nyene ya inde turayibenya ariko rero ibintu byo kwandika cyane biri mu bantu bakizamuka tuvyemeranye abantu bariko muradukurikirana imbere yuko rero ndangiza ndashaka kumbwire akantu no nari kukubaza ariko nta kubajije ukibaza ushigika ko unakiyishura ukibaza ugiye ko nakiyishura mbo C-Byte niwe wiyandikira canke n'umuntu akwandikira je ndiyandikira nkayikosora reka rero dushimira bari kwadukurikirana mwadukuriye kuva mu ntago gushika kuri no mwanya turi kurabona imbere ya kamera urangita AMANOTA promoter maître de cérémonie behende kamera nzone ibyo mudashobora kubona ni cameraman ngufitiye T-Jos cameraman nkuko mubizi abagende baguza ari babiri warakoze cyane ujya musi ukora subscribe kuri channel ya YouTube nawe utarabikora tureza kunezerwa nabikora nta nshuti nkamwe mugira AMANOTA n'AMANOTA ciao be blessed.